atafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije kugira umwimbu wiyongere haba mu burimyi n'ubworozi harakenewe amazi ni ubuzima nico gituma leta mvyeyi kandi inkozi yitayeho kuyakingira kugira abantu baronke amazi meza banywa umwimbu wiyongere biciye mu gukingira amasoko y'amazi inzuzi n'ibiyaga none bikingirwa gute iyo bikingiwe bifitiye akamaro akahe abenegihugu muri rusangi amazi yunganira iki mu burimyi biciye mu kuvomera biranezereye cyane rero kubona iyi mirimo ingene iteye igomwe kandi muri iki gihe cici atamvura iri kwiragwa n'akarorero bahaye abandi iyo akingiwe neza bizana akahe karusho mu bworozi bw'amafi no mu burovyi none ayo mazi kugira aboneke ava hehe tuvuze ibidukikije bigizwe n'ibintu bitatu bwa mbere ho hariho ikirere hakabaho isi tuvuze isi twumva ko iriko ibi tubona ibiti byaba byo dutera canke kimeza abantu ibikoko n'ibindi hama kandi akaba n'amazi muravye rero kugira ngo twinde turonka amazi nuko haba habaye ico biti ibintu bitanga umwuka uva ngaha kwisi yaba iyi itanga umwuka ibi biti tubona canke ibi binyabuzima biriko umwuka ukaduga mu kirere umaze gushika mu kirere bigahurira mu kirere hagacaba ico bita condensation mu gifaransa ivyo bimaze kuba bigahura niho mukunda kubona imiravyo hama imvura igacigwa imvura rero iguye icishikira kwikusi gasikira ku biyaga igasikira no ku bantu aho rero iyo isi iteguye neza haciye imikobeko y'amazi acanyengetera agaseza mu kuzimu hama amaze kunyengetera akagenda ari meza zanzu zikaca ziboneka bya biyaga bica bironka amazi y'amashamba gacaronka amazi hama mu nyuma bigaca bisubira bikaduza wa mwuka imvura ikaziraboneka iboneka nico gituma rero ukingiye isi hajya ubiko ukingira n'amazi kuko acanyengetera iyo waciye umukobeko akaboneka ukingiye amashamba naho nyine ubiko ukingira amazi kuko amazi arava muri ajya amashamba atuma amazi aboneka hama kandi ukingiye ikirere n'amazi aboneka mbega itegeko rigenga amazi ririmwo ibiki itegeko rigenga amazi ridusaba mu ngingo zayo ko dukingira amasoko y'amazi ni kuvuga zaba inzuzi ibiyaga nico gituma mubona twamaze gufata umugambi nko ku kiyaga ca Tanganyika aho twamaze kwerekana aho imetero 150 zigera mugabo gasanga ako karere kakukingira abantu baguma bakavogera murazi ko ikiyaga ca Tanganyika gifitiye akamaro kanini tuteza gukingira n'ibinyabuzima birimwo turetse ibinyabuzima kandi ajya amazi murazi ko mu gisagara ca Bujumbura bakoresha cyane ibice birenga 90% bikoresha amazi avuye mu kiyaga ca Bujumbura cyo gituma turiko twarondera kugira ngo tugire ico bita umugambi wo gutunganya neza izo nkengera z'ikiyaga atacirengagijwe kugira ngo ibihakorerwa vyisunge ibidukikije vyisunge kwega ava mahanga ndetse byindize n'amahera y'agaciro uburundi uwo mugambi rero kuhakora neza byatwerekane ababishoboye ikintu dushaka kuhakorera ndetse tuhatere n'agatika hamwe n'ingenzi zivuye hanze ziza kuraba kiyaga cyatunganije neza ariko tutahumanya ibintu mu cyo kiyaga cyatanganyika abarovyi batandukanye bo kuyaga Tanganyika baratubwira akamaro k'ico kiyaga ku mwuga wabo wo kuroba bakanasaba n'abandi kugikingira amazi ubwa mbere ni ubuzima ubugira kabiri turaronkamwe akazi kubera amafi barobera mu kiyaga iyo bayaronse biradufasha natwe tukaca tuyarangura tukaca tuyadandaza
ugasanga ubuzima buroroshe kuko bataronse ikiyaga urumva ko umurimo wacu bufuye. Amazi jewe nk'umurovyi adufitiye akamaro kanini cyane kuko murabona umurimo wacu w'uburovyi turangurira mu kiyaga. Rero iyo ayo mazi atariho mucamwumva yuko no mwuga w'uburovyi udashobora kubaho. Uyu mwuga ucutumariye mu bisanzwe tukuramwe amafi, hanyuma ayo mafi tugaheza amwe tukayashora akaduha amafaranga, hanyuma yandi tugaheza tukayafungurira imiryango, gutyo ugasanga rero aradufasha mu bijanye no kwiteza imbere. Abarovyi mu bisanzwe basa nabo nona ikiyaga twobahanura yuko bo bihagarikiraho kuko nabo nyene barazi yuko kino kiyaga kidufitiye akamaro kanini cyane, kandi tutakibungabunze tutakifashe neza ngo tugwanye ibyo byose byoza biconona, byo twosanga tuko turagira ingaruka mbi ku mwuga wacu. Ibyo biconona hanini ni nk'iyi myavu iva ku musozi, ugasanga bariko bayita mu kiyaga canke naho inkukura ugasanga bitwaye mu kiyaga, aho bishikira n'ahantu hasanzwe haba amafi, n'ahantu hasanzwe havyarira amafi. Ayo mafi nayo araheza agaca yononekara agacapfa, ayandi akabura ubuzima, ayandi agahunga, ugasanga rero wa mwimbu twarondera muri ca kiyaga ntituronse, ugasanga bwa buzima twatuzi yuko turiko turarondera mu kiyaga ntibubonetse. Rero nico gituma iyo tugikingiye tukakingira amazi, tukakingira aha hantu ku nkengera z'ikiyaga, aha hantu amafi avyarira, nukuvuga biraheza bikongereza umwimbu, biraheza tugasaza mfi twahora dukura kure tukazikura hagufi, biraheza rero ugasanga biradufashize mu buzima bwa misi yose. Umuyobozi ajejwe uburovyi aragaruka kwikingirwa gico kiyaga kugira umwimbu w'amafi uyongere. Turazi ko ibinyabuzima na cyane cyane amafi bikeneye ko mazi meza cyane atekanye kandi rero mfatiye na cyane cyane ku mazi mabi ava mu nzuzi zanamiye igisagara cya Bujumbura, dufatiye mu karere ka Bujumbura, turabona cyane cyane ko amahingurira amwe asesa amazi mabi mwizo nzuzi zisaza mu kiyaga Tanganyika. Rero ayo mazi aza kuza ari mabi cyane, rero agaca yisesa mu kiyaga cya Tanganyika. Ahantu agiye kwisesa ntafi isubira kuhaba, idapfuye irahunga. Nico gituma kenshi duhimiriza na cyane cyane aya mahinguriro kuzaraba ingene ahingura uwo mucafu ntiwusese mu ntuze mu nzuzi zishwa mu kiyaga Tanganyika. Turafatira akaronga hakumase murabona uhagiye wowe nyene ucuhibwira ko ho haseseka imicafu. Hajya rero ntafi uwo pfasanze ndetse no mu kigararo yaho. Naco gituma rero kenshi duhimiriza ego kugira ngo amazi aguma ari meza, hanyuma ibinyabuzima byo mu mazi na cyane amafi gume bigwira kugera ushimishije. Ubwa mbere na mbere turatera akamu abarovyi na cyane cyane mu kubungabunga aya mazi asanzwe akoreshwa ku buzima bwinshi bwa bene gihugu no ku buzima bw'ibinyabuzima biba mu mazi. Turahumiriza cyane kugira ngo ntibaze cyane cyane bamesurirayo impuzu basesa y'ibyo ari byo byose. Hariho n'imiryango usanga iba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, ntibaze barateye imicafu yose kugira ngo tubane tubungabunga ivyo binyabuzima byo mu mazi. Rero turanahimiriza ko batoroba ico bita umugara, ni burya ni nk'amagi y'ifi. Rero urovye umugara uba wonoye cyane, dufatayo kuba wishe ikinyabuzima cogize akamaro keza muri kazoza. Urovye nk'akadobo k'umugara turashobora kwibaza ko ushobora kuba urovye nk'amatona arenga nk'5 y'amafi akuze, iyo maze nk'nyuma y'amezi 6 cy'amezi 8 tworonse umwimbu ushimishije dufatiye ko mugara. Turasanga dufise n'itegeko rigenga uburovyi korora amafi. Turanahimiriza cyane kugira ngo iryo tegeko barikurikize, twagigishije gushino munsi benshi bararizi, kugira ngo muri kazoza tuse tugira umwimbu ushimishije kuruta uhari ubuunye. Mbega hariko hakogwa iki kugira ngo amazi akingigwe agwire n'akaranga kayo kiyongere? Ndahanagenda babwire yuko Imana yaduteye iteka, duha amasoko menshi, ibiyaga n'inzuzi. Avyaho Burundi buri
nta yandi mazi yinjira mu gihugu kiretse ayo dutanga mu bindi bihugu. Mwumva ko Imana yaduteye iteka ikaduha amasoko y'inzuzi n'ibiyaga kandi akwiye meza ushobora kuvoma ugacunwa atarinze gukorwa. Ico rero tumaze kubona yuko dufise inzuzi n'ibiyaga ni bikwiye, twace tugira umugambi kuyakingira kuko uko abantu bagwira bidukikije cyaba amazi canke amashamba abantu bagomba bavyirukira cyane kuko nivyo haramera. Ubu twaciye dushiraho umugambi wo gukingira amasoko zirya za Rusengo mu gushiraho uburere bwa hagufi n'ubwa kure bukingiwe. Mu Burundi twatanguye uwo mugambi mu karere k'igeragerezo aho tumaze gukingira amasoko arenga 200 dushiraho ico bita karere ka hagufi. Aho hantu rero uravye aho twamaze gukora amasoko amazi acagwira akaranga yari afise kaca kakiyongera. Ivyo tukaba tuko tubikora mu Burundi bwose. Ubu twatanguriye aho mu karere k'igeragerezo mu ntara ya Rumonge ya Bururi na Mwaro. Gukingira ibidukikije birafasha mu kuronsa amazi meza abene gihugu. Akarusho kahari nuko amazi atagitobeka cyane kandi kera amazi ntiyaza neza, ubu ni menshi aza neza kandi ubu ivomo risa neza harawubakiye urabona hameze neza cyane. Mu minsi heze irivomo ryacu bitarakorwa twarashobora kuza kuvoma ugasanga amazi yabaye mabi kubera ibintu byaca munsi bigaca biyonona. None ubu unye ndizeye yuko naho bitumye umwana nk'umwuzukuru nka jewe aranzanira amazi meza ngashima twayaronse twayashashaye. Gica kabiri twabonye tuvuye gukingira amasoko n'imyonga turiko twayishingira kuko hariho ivyatsi vyatuma amariba aboneka. Aha twovuga nk'imigano, urukangaga n'ibindi. Ivyo vyatsi turiko twabigarukana hahura amasoko kugira ngo ya masoko yakama kugira garuke. Cyo gituma leta twamaze gufata umugambi ukura ibi biti binwa amazi menshi mu masoko canke mu bubande. Aho hantu hose rero hari imikaratusi twavuze ati reka tuyikure kandi byamaze gufata kugira ngo tusubirize n'ibiti bituma amazi adakama. No kubiyaga no ku nzuzi mwarabonye yuko kukiyaga ca Tanganyika twatanguye gushiraho akarere gakingiwe ico twita zone tampo mu kwerekana ugaca umukobe kugaca tutera ko ivyatsi kugira ngo abene gihugu bamenye amatongo ya itagizwe n'amazi akoreshwa ku neza ya bose atacirengagizwe. Murabibona ko twabikoze kukiyaga ca Tanganyika nubwo tutaraheza twaratanguye twabikoze kubiyaga biri hagati mu gihugu coho harwero rwihinda ndetse na Dogodo na Nyamuziba kandi kuba kirabandanya. Kuvyerekeye inzuzi zo hagati mu gihugu naho hariho umugambi turiko turakora n'umugambi wo Burundi yambaye ko ku nzuzi zose twihaye programa y'imyaka 10 ko dushaka yuko inzuzi zose ku nkengera zazo dushiraho imigano, ndetse iyo migano nayo murazi ko ica ifasha kugumya izo nkombe z'inzuzi inkukurize bica bihegera aho nyene kugira ngo izo nkombe ntizitebagurike kuko murazi tebaguritse zituma akanka k'amazi kaba nabi. Mbega ugwaruka rworwo rukingira gute ibidukikije na cyane amazi rufatiye ku kamaro kayo? Amazi ku bisanzwe bwategezwa kuba n'uburenganzira bw'umuntu ko aronka amazi meza asukuye kandi murazi yuko ahatari amazi n'ubuzima. Ahatari amazi ntacu umuntu yoshobora gushikako, ntiyoshobora kubaho kuko yaba nibi bitegwa bidukikije bikura kubera ayo mazi. Ahatari amazi haba hari ubugaragwa n'amapfa, nta buzima buhari. Runani rwacu rw'imigi ijejwe gukingira ibidukikije mu mashure mu ntumbero yayo nyamukuru no kugira ngo ibi bintu byo gukingira ibidukikije bigire agaciro mu gwaruka n'ugwaruka gose muri rusangi, mugabo cane urugwaruka rw'abanyeshure ko murazi ko nibo kazoza kejo kandi nibo ejo bazoba bariko barafata ingingo zihambaye. Rero kubijanye n'iki gisata c'amazi turafise byinshi tubigisha kubijanye n'aka gaciro k'amazi, hama tukabibigisha duciye mu buryo butandukanye, ariko cane hari gihe ducisha muri ya mahiganwa ivyese bashobora kugira ngo bishikire benshi. Kindi kintu duhora dukora mu gukingira aya masoko nuko hari gihe tugenda gusukura ari ku kiyaga, tugasukura tugakuraho ya myanda yose uramuna ko biva bizanana n'izi nzuzi bikaza bizitera nko mu kiyaga Tanganyika. Ni vyiza yuko tuhasukura kugira vya binyabuzima biriyo bishishikare kubaho. Ikindi naco hari gihe duca tuja
kuri ya masoko kuri izo nzuzi tugateraho ibiti kugira ngo vya bihomoka n'ibindi vyose bishobore hashobore gukingirwa ku nkengera z'izo nzuzi hanyuma dushobore gushishikara kuraba ingene dukingira tukora ko twoshikara kuzigama amazi meza Imana yaduhaye kugira ngo tuyakingire tuyanywe ari meza ashikira umuntu wese kandi tugume tuyafise akwiye. Ibiyaga vyo mu ntara ya Kirundo bifise akamaro gaki kandi biriko bikingirwa gute? Mu ntara ya Kirundo turafise ibiyaga bishika 8 mbere hariho n'ikindi ciyongereye ko cavuye ku rugomero bagomeye kugira ngo bashobore kuvomera imirima. Hari ikiyaga gikuru bitacohoha n'ugweru Kanzigiri, hariho ikiyaga Rakozwazo, hakaba Gacamirinda na Mwungere, hariho gace yongera ko ca kiyaga ca Kabamba cagizwe n'irya barrage. Akamaro bitumariye nuko mubibona harimo amafi, uvuga ayo mafi turayafungura, hama rero kandi hamwe na hamwe biraduha amazi, amazi niyo bakoresha mu kunywa, mbere biratuma naka kavura kagwa ino mu ntara ya Kirundo. Imisi heze ibiyaga barigeze kurima baregera amazi maka gushika ku nkombe y'amazi, no kuvuga rero hamwe hakingiye habika amazi bari baharimye, cyo gituma amazi rero yari yagabanutse. Uko amazi yagabanuka niko baguma bakwegera yivu barima. Ubu rero murabona yuko twaciye dukora umugambi wo gukingira bino biyaga, no kuvuga ubu rero abarimyi barima inyuma y'imetero 50. Tuko turakora mbere muri wa mugambi wo Burundi urambaye, tumaze imisi tuhatera ibiti muri iyo zone 5. Mbere n'amafi ubu yarabaye menshi. Imyonga itunganijwe gute kugira yimbuke hakoreshejwe kuvomera? Imyonga ibiri itunganije kijambere, umwe ni umwonga bitwa Rugamura ukabufise hegitari 160, uyu nawo ni umwonga bitwa Nyavyamo, uyu mubona uyu nawo ni umwonga watunganijwe kijambere wo ufise hegitari zirenga 500. Turimamwo igiterwa kimwe gusa, ni uno muceri wonyene. Ingene utunganijwe nuko uyu mwonga nk'uyu turiko wa Nyavyamo ufise amasegiteri 10, buri segiteri yose igizwe na koperative yayo. Aha rero bona turima kabiri mu mwaka, ubu twaheruka kwimbura kuva mu kwezi kwa 12 no kwa mbere twamo turimbura, ubu naho tugomba turime. Urabona turiko turateragira uwo tuzimbura mu kwezi kwa 6. Uyu mwonga barawishimira kuko ni umwonga ubu twimbura itoni 5 canke zirenga ku hegitari. No kuvuga uvisemwo umurenzo wese arimye kabiri mu mwaka ntigera abura icafungura. None ikiyaga cavutse kubera itunganywa ry'umwonga Nyavyamo uri mu Kirundo kimariye iki abene gihugu? Ikiyaga rero naco mubona ni cazanywe n'iyi barrage ivomera uyu mwonga. Ikiyaga rero kimaze kuboneka twace twiga umugambi wo gushiramwo amafi. Aha rero twarateyemwo amafi y'ubwoko butatu: inonzi, turateramwo za sombi, turateramwo na ya matirapia mwumva yo mu Kirundo. Ubu rero ngaha mu iki kiyaga harimwo amafi. Tumaze kuyateramwo twararindiriye umwaka wose kugira banze akure. Ubu rero iki kiyaga girafise koperative y'abantu baba kwimitumba nyene ihanamiye ngaha, no kuvuga abantu bahora barimira ngaha imbere yuko hatunganye. Abo rero nibo baciye bafata ikiyaga, nibo bakiraba, nibo bagicunze. Urabona ko ruguru baciyeho n'imikobeko hose kugira ngo bagikingire. Turimo turimvira guteraho n'imirera impera kugira ngo amafi avyare neza, aronke havyarira. Baroba rimwe mu kwezi, hamizo barovye barazishora, izindi bakazifungura, ariko imbere yuko bashora babanza guhereza abarimyi bo ngaha, ababegereye ngaha nyene nibo banza kugura, izindi baza kuzishora mu nyuma ku bandi ari uko abo ngaha bagize. Amahera yo bakuyemwo twaravuganye yuko bashira kuri konti. Inyuma y'umwaka rero uraheze tugomba tuzogire controle, turaba amafaranga bamaze kuronka. Twaravuganye yuko bazoca bagura ibitungwa bito bito bahanahane
mu miryango iri muri iyo koperative. Ikiyaga Rweru cunganira iki abenegihugu na komine? Ikiyaga ico kimariye abenegihugu nuko iyo amafi ariko aravyara umusaruro rero uriyongera, ikigega ca komine naco kikabomboka, hanyuma abenegihugu nabo amafi barafungura kuko kubera hano twahakingiye nta muntu ashoka ngo agiye kuragira mwene canke mwinka. Ni nayo mpamvu rero ifi zica zihunga hariya mu ruzi zikaza kuvyarira ahantu zifise umutekano ukwiye. Urumva ko rero umwimbu uraba mwinshi mu ruzi. Abenegihugu bahanurana gute kugira ngo kibandanye gikingirwa gutyo umwimbu w'amafi wiyongere? Ariko no bahanura akamenya yuko iterambere ari gwabo, Imana yabahaye iki kiyaga ko yabagiriye neza, kuko hariho benshi bavyipfuza badashobora kubironka ibiyaga nk'ibi. Kuko ubwa mbere ho nk'abana bahora bagwara bwaki, ubararonka ifi bakarya, abana bagaca bagira amagara meza cyane. Nkahi wacu ubu nta ukigwaranya amagoma kubera ifi ziva mu ico kiyaga. Ikiyaga kiradufitiye akamaro kanini cyane. Abana bazi kugenda ico kiyaga barakuramwo ifi, hanyuma abana barararira n'abakuze kandi bakongera bakararira. Izo fi rero zifite akamaro kanini abantu, zirashobora kurera abana ikabakingira kwashi ntibagware kwashi. Ubujejwe intwaro wewe abahanura iki? Totera kamo abenegihugu ko batohirahira ngo bashire yinka canke bashiremwo impene, ikiyaga bakireke gikingiye, zone tampo ikure izitare nyene neza, ko niho duca tubona ko twakingiye nyene ikiyaga nyezina. Mbega kuvomera bifasha gute abarimyi kugira no muci babandanye bimbura? Aha kuri uyu mutumba wa Kibande turiko turakora ibijanye n'uburimyi, cyane cyane uburimyi bwo muci. Iyo muci hageze twebwe haraza cyane cyane no mu mvura, kuko iyo mu mvura hasanzwe hageze turarima ibiterwa bisanzwe bivomerwa n'imvura, ariko muci hoho duca durima ibisanzwe biri mu ntuze muri ibyo kuvomera. Twararose iproje yatwubakiye umugende ngaha anye haruguru, ari nawo dukoresha mu kurima ivyimburwa cyane cyane ibijanye n'imboga, ibiterwa bijanye n'imboga muci. Uwo mugende mu bisanzwe wari usanzwe uhari, mugabo nta kintu kinininya wari usanzwe ukora, kuko hari haho wagarukira, kubera iyizuba ryatse vyaratuma amazi tuyazana akagenda aranyikirira mu nzira, bigatuma adashika harehare hashoboka. Ubu rero vyaradufashije, amazi yarashitse ku metero zirenga 200. Turarima rero ibitunguru, itomati, amatunda nk'uko mubibona ngaha, aya yose yavomewe n'uwo mugende. Hanyuma kandi hakongera hakaboneka intore. Mu bisanzwe intore, amatunda, intuze, ibitunguru bisanzwe bigurishwa cyane cyane i Bujumbura no ngaha muri iki gisagara ca Gitega, byinshi biva ku uyu mutumba wa Kibande. Cyane cyane ibitunguru ahanye nivyo biduteje imbere gushika yuko usanga umuntu iyo byagenze neza ku mwaka ashobora kuronka amafaranga angana n'umuriyoni bivanye kumbure naho yakoreye canke umuriyoni urenga. Karahara mu Ruganda ntibacura. Amazi ni nkenerwa mu buzima bwa misi yose, ni ngombwa rero ko yokingirwa kandi umwe wese akabigiramwo uruhara, kuko turi kumwe twese birashoboka. Aho niho tuzoshikira iterambere rirama, maze umunwa wose uronke ico ufungura n'umufuko wose uronke amafaranga. Ashafasha dukure nyarenga n'ibyo riko rirareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije. Ibihugu bihoza abana ndikugura nama ndumwungere w'amagara nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.
turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.